twari dufise umunsi mukuru wo kwibuka umuvunyi wacu aho twimbiriye rero gusangira n'abantu batishoboye bake kubera uburyo usanga dufise uburyo bukenya dushobora kurondera. Je mfashe kano kanya kw'izina ryanje kwa Musante yafatiriwe n'ibindi bikorwa nk'uko babibabwiye abafise umutima w'urukundo twaje batutumiye ngo badufashe. Bande babafasha Abasuguti. Abasuguti nyone babafashije Badufashije kwikomine gukora iki ka kwikomine. Nari namuzanye kugira ngo abasuguti bamufashe ibintu bijanye no kumuheza mituweli kugira ngo barabe kuntu yoza aravugwa kwa muganga kubera ageze mu zabukuru. Burya ntayindi mituweli hagiye arasanganye. Oya mituweli naho yoba yarayisanganye. Reka nsubire ndabaramutse mwebwe mwese mama mukurikirana ibiganiro bica kuri Inkerebutsi TV. Dutangura kubasaba ikigongo canke imbabazi ku minsi tumaze tudashirako ibiganiro. Si ku bwacu rero ni kubera kimwe mu bikoresho dusanzwe dukoresha cagize ikibazo ariko ubu ni sawa. Reka nsabe rero abataraba abanywanyi ba Inkerebutsi TV ko moca muraba aho handitse sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe urimwo, muce muhakorako. Mumaze kuhakora muca mubona hari agakengeri nako muce mugakorako, muce mufyonda aho handitse tute canke all kugira muzokwame mushikirwa n'ibiganiro vyacu byo hanyuma. Murashobora no gusangiza abandi ibiganiro vyacu mu gufyonda aho handitse partage canke share, munakore naho handitse j'aime canke like. Hari kwigenekerezo rya gatatu ntwarante umwaka wa 2024 aho abahurikiye mu ishirahamwe ry'abaskuti bo mu karere ka Cibitoke, Region Scout Cibitoke, bari baramutse bigina isabukuru rigira 167 ry'umuvunyi wabo Baden Powell. Mu kiganiro giheruka nari nabemereye ko nzobashikiriza ukuntu ibirori by'uwo munsi mukuru byagiye birakurikirana, ariko kandi nobibutsa ko abaskuti bagiriye uwo munsi mukuru muri komine ya Mabayi. Nk'uko mwavyiyumviye mu kiganiro nagiranye n'usanzwe arongoye abaskuti bo mu karere ka Cibitoke, utarashobora gukurikirana ico kiganiro yoca araba link yaco muri description. Imbere yuko uwo munsi mukuru uba babanza kwiha indwi yose bita Semaine Scout, ari nayo bakoreyemwo ibikorwa bidasanzwe byabereye ku ishure katolika ryo mu Ruseseka. Nk'uko yabandanije abitwiganira ngo muri iyo ndwi bakora ibikorwa byinshi cyane biteza imbere ikibano, eka mbere bagakora n'ibikorwa byinshi byo gufasha abasanzwe bagowe mu byo bise bonne action. Nyuma y'uwo munsi mukuru rero bace batanga udukarata two kwivurizako, carte d'assurance maladie, hamwe n'ibiro 5 by'umuceri kuri bantaho nikora bashika 21. Tubasabe rero mukurikirane ukuntu bafashishije abo bantaho nikora. Twari dufise umunsi mukuru wo kwibuka umuvunyi wacu aho twimbiriye rero gusangira n'abantu batishoboye bake kubera uburyo usanga dufise uburyo bukenya dushobora kurondera. Rero twabyifuje kwa Mungu ariko ntivyakunze kubera umwanya utatworoheye kugira ngo babarondere. Rero no munsi niho rero twabonye ko umwanya dukundi, rero twagomba tubashikirize ibyo twifuje ko twosangira kuri uwo munsi mukuru. Tukaba twifuje ko twosangira nka kamu kugira ngo byorohere mu gihe amagara azoba ameze neza kwitura kwa muganga. Tukongera tugasangira ibiro 5 by'umuceri ni tutagomba rero dushikirize kwakanya kuba peremana kugira ngo adufashe kugira turekurire no kuba twakora ibikorwa. Je mfashe kano kanya kw'izina ryanje kwa Musante yafatiriwe n'ibindi bikorwa nk'uko babibabwiye abafise umutima w'urukundo. Umunsi rero bibuka umuvunyi wabo
gatorika niho biri cyane usanga hari imihari yitirirwa abantu bagiye bakora ibikorwa byiza bavuze ati ntitwomwibuka hariho abandi baguwe aho hanze naho tutobashikira bose tidukeya dufise turaba abo bishoboka twodusangira cyo gituma rero baje bavuga ati reka turondere tudukarata two kwivuriza azi ko amagara sesika ntibayora uwo byoshika bikagora akaja kwa muganga ukayivuze azokikoreko kandi naho hakora mu nda ikiro kimwe twaronse c'umusheri reka isabika naco kibaye bagende bashike mu rugo bagateke basangire n'abana nico gituma rero ubona mwe mwatowe mu bandi kuko abagowe ni benshi mwishimire Imana kandi mwonge mwishimire n'abasukuti ze mugenda mubayagana aho muciye hose n'abana babo bazokwitabire umuhari wabo namwebwe mugira mukore igikorwa mwaserukiye abandi simwe mwenyene tubatumirire no gukora ibindi bikorwa bene ibyo cyane cyane mu kudushigikira mu gukora ibikorwa rusange n'ibindi bikorwa nyene bishobora guteza imbere komine yacu ndetse intara canke igihugu sinovuga rero byinshi rero bafate ako kanya kugira babahereze aka gakarata kwivuriza ko n'aka gasheri kabonetse uze kugateka murabona ko n'imvura iguye no kugira muronke inkwi n'ibibazo hama mubyitegure hakiri kare nibyo rero amajambo no kureka igikorwa kigira kibere ngaha adushimira n'Imana yo yatugejeje ngaha twisabe n'aka kandi tugiye kumara ngaha igikorwa kigende neza murakoze. Bamwe mu bafashishijwe baragize ico batwiganira. Turabaramukije mama. Sinabakiriye. Mwitwa gute? Nitwa Generose ntaho nicaye. Naho nicaye Generose mu papa w'Umutumba. Umutumba wa Kabere. Ko tubakona ngafi komine maje mu biki? Twaje batutumiye ngo badufashe. Bande babafasha? Abasuguti. Abasuguti nyone babafashije? Badufashije. Babahaye iki? Baduhaye mituwere, baduhaye n'ibiro 5 by'umuceri. None ibyo biro 5 by'umuceri ntawo kuguriramo n'ikiro na kimwe? Oya sinshobora kugurisha kubera igituma ntagurisha naho ndumwe mu nzu ndafise utwuzukuru yego ndafise n'abana kandi n'abandi bagenzi ndashobora gushika ntayora ko nkabahereza ko gateye none nigiki ushobora kubwira abo baskuti bashobora kubahije bintu abo baskuti cyo mvuze kuri bo Imana ibahezagira yongera isubira ibahezagira aho bakuye ihezagire n'indimiro zabo kandi bagira umwete wo gufasha n'abandi bagowe kuko sibyegiye nyene mfise ingorane hariho n'abandi bazifite yego mwavuze ko mufise abuzukuru mbega ntabo mwasize mu muhari w'abaskuti oya ntabo dufiteyo kuko bamwe tusenga mu madini atandukanye bamwe turabaporo abandi ni nk'abaventisi gutyo umwana w'umuporo rero ntashoboye kuja mu basuguti kubera iki kandi mfise bavuga ngo baskuti binjiramo ari we wese arajayo urumva ntabyo birabashika ko ntabyo barababwira mugabo ndafise nkazukuzukuru gato k'umuhungu wanjye nabonye ko kaza kagenda yego wiyumva gute kubona abaskuti babagendeye bakabasha kubaronsa ibyo muje kutubwira ye muko niyumva ari ishimwe rinini Imana ibahezagire yongera isubira ibahezagire yego reka tugushimire cyane kuri umaje turonse yego nuko aragira umunsi mwiza rero yego murakoze murakoze Imana ihezagire indimiro zanyu ihezagire n'amagara yanyu kugira muze mufasha n'abana murakoze cyane mama yego amahoro mutama amahoro meze neza babitanga iki je nitwa Kiza Desire Kiza Desire natupana gafi komine we nawe waje mu biki jewe nazanye musaza ngaha ku komine ukora iki gafi komine nari namuzanye kugira ngo abasuguti bamufashe ibintu bijanye no kumuheza mituweri kugira ngo barabe kuntu yoza aravugwa kwa muganga kubera ageze mu zabukuru burya ntayindi mituweri hagiye arasanganye oya mituweri naho yobe yarayisanganye yari yaraheze kuko nijya niyeranja nkamufasha ubu musaza musanze mu bana abiguyiwe muhiri wiwe mugabo turabana inzu ziregeranye yego arafise umudamu nta madamu afise ninde none amufasha ko twabonye jewe nige namutunze nyene yego bavuze ko bamujya abaskuti bamufasha none bamufashije by'ukuri abaskuti nabonye bamufashije
bamuhaye iyo mituweli bamuhaye n'ibiro 5 by'umuceri mu by'ukuri ndabona yuko bagize akigwa kandi bakoze neza yego ku bwawe wumva gute ubonye abantu nk'abariya baje bakavuga bati tuma dufashe abantu basa nk'abageze mu zabukuru abantu tubona ko bakwiye gufashwa wumva gute jewe vraiment ndiko nitegereza nanezerewe cyane kuko bariko baragerageza kumfasha kuko nanje ndahangayika cyane iyo ndiko ndatunga abantu bageze mu zabukuru ayo habonetse rero abantu bamfasha ndashima cyane kuko Imana ibibarungitse Imana ibibarungitse kugira ngo baze barakora icyo gikorwa cyane gira akajambo kamwe ugiye abo basukuti mu by'ukuri abasuguti jewe mbona yuko Imana yo baje imbere kugira ngo babandanye bafasha abantu bageze mu zabukuru hari abandi botera kama ni benshi mu gisagara ni benshi bagowe cyane bageze mu zabukuru bakeneye gufashwa yego turagushimye cyane ko mwashoboye turonse yego cyane rwose nanyu murakoze kurikirane rero ido nido ry'ukuntu umunsi mukuru wagenze kuri iryo genekerezo rya 3 ntwarante umwaka wa 2024 intambwe muri dogo intambwe none rero twakwiye n'isi kuhatira
Kawina kumemurongo agira ngende kumuraba agira ngende kumuraba ribara mungabiye agira ngende kumuraba umugora ngende kumuraba ribara mungabiye agira ngende kumuraba agira ngende kumuraba. Ugiri wanyu waruberewe gute
Makarabeza no gukorera igihugu turi bene badeni powe amahoro no kubungabunga ibidukikije turi bene badeni powe ubuhinga ngurukana bumenyi imigambi y'iterambere turi bene badeni powe agateka Yesu nashimwe kuri uyu munsi uri hejuru igerekerezo rya gatatu kwezi kwa gatatu aho twaramutse duhimbaza umunsi mukuru mw'aka karere kacu mu ntara nziza ya Cibitoke naho muri district Mabayi aho dufise abashitsi baduteye iteka nyakubahwa murongoye umuhari w'abaskuti ku rwego rw'intara nyakubahwa mujejwe amategeko mu muhari w'abaskuti mu ntara nabo muri kumwe banyakubahwa bashefu de district b'uburere butandukanye n'abajejwe amategeko mu burere butandukanye nanyu muserukira umuhari w'ingendanyi umwe wese bashefu de groupe umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye tugire toujours toujours compagnon la route kuri munsi uri hejuru murabona ko twatewe n'iteka kaduhe ikaze abashitsi bacu muri aka karere ka Mabayi urabona ahantu hakanye akavura karagwa haze kubatemba neza mugabo nikaze kubanyagira district ya Mabayi isanzwe ifise amagrupe 8 ari ku kivi ayakora neza n'amagrupe 6 na inite imwe shasha yo mu bitare bose bakaba bari ngaha turabahaye ikaze mugubwe neza muri iki kibaza nano basaba ko muri ngaha muze kubatega amatwi ku mpanuro nziza baza kuduha isigara etanta Mubisanzwe banenga ko numusaza sivyo ndakuze ni umuyobozi w'amashuri umurega handi diregiteri yabaye diregiteri mu 2018 kugira n'ubu umva amazu yose nigeze ndabumukira muri abasikuti hama kuri umunsi wo hejuru urabona yuko twarabuze duhimbaza umunsi mukuru abasikuti twibuka umunsi mukuru umuvunyi wacu Padiri Paul yavutse ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri yapfiriye muri Kenya Inyeri sinzi ko muyibuka l'histoire ya Padiri Paul ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere ama niyo twaciye tuvuga ati
muri rejo yacu twibuke uwo munsi w'izo tariki binazibiri ariko twari tubishira uno munsi zararenganye tumubonere yuko ko mbega kw'itariki binazibiri ko zarenganye umunsi wari dufite itariki zitatu tukaba twibuka umuvunyi wacu Baden Powell hama ubusanzwe historiki yiwe ni ndende cyane indende mwarayumvise mubize historike yiwe yari umusirikare donc umusukuti wese ateza kuba umusirikare aho ari hose ateza kuba umusirikare ndetse cyane banyakubahwa bagenda ndabona yuko hariho abasukuti benshi bagiye mu gisirikare cyangwa igipolisi muri twebwe nyine bamaze gushika yuko amaso yaraboroheye cyane
nabo muri kumwe musangira ibikorwa muri ekipe banyakubahwa batumire bahire mwaje kudutera iteka banyakubahwa mwaserukiye umudeje muri kino kibanza banyakubahwa dusangiye komite banyakubahwa bashefu de district n'abaperezida b'amadistrict muri region yose ya Cibitoke banyakubahwa bashefu de groupe banyakubahwa muserukira amayinite atandukanye banyakubahwa mwese basikoti mwaje gutera iteka tugire Kristo ndi n'akanyamuneza ntangere ubwa mbere wo kuba muri kino kibanza tubanza dushimira Imana iradutera iteka ikaduha kuva mu bihe bitandukanye ikaduha gushika muri kino kibanza mbere ikanadutera iteka rirengera andi mateka tugashobora no gushika mu kanisa ariyo gurira ibirori mufashe rero dukengurukire iyo Mana yacu mu kwikomera amashyi menshi mu nkundire rero iri jambo ndarivuge mu mpande zitatu ubwa mbere ni ubukengurutsi nagira nkengurukire mwebwe ku mutima komite yateguye n'urubanza guhera kuri district y'Amabayi yakiriye ibirori abafashije abitanze muri ibi na biriya abakoze ingendo zitandukanye kugira ngo baze gutegura ibikorwa nagira ngo abakengurukire mwebwe ku mutima nagira ngo rero uwo mutima n'urukundo bagaragaje bakomeretse ngaha nyine hanyuma bibandanize ngaha nakengurukira kandi abasikoti baje bavuye mu madistrict atandukanye agize iyi ntara yacu nziza ya Cibitoke ariko kandi mbere muce munahundira kugira ngo tugende turaramukanye n'abo basikoti batandukanye baje bavuye mu burere butandukanye bw'abasikoti buza gutera rero uburenzi bw'ibanze ndahera muri district ya Buganda aho twashoboye kugendana bahaguruke kugira ngo tubaramutse aho twagenda district ya Buganda bahaguruke tubaramutse district ya Buganda murakoze cyane nagendanye n'ubuserukira forum de jeune barakoze cyane mu bikuru bwasi bakomera amajwi hanyuma district ya Mugwi abavuye Mugwi bahaguruke turamukanye Mugwi umwaka wese mubabe cyane mubakomera amashyi menshi cyane kubanyamugwi kakafuni kakare kabaga rumwe ngo nakare igihe twaheruka Imugwi nabo urabona ko babonye ko biryoshye nabo bazima kugira ngo berekane ko banezerewe n'icyabaye cyambara muri ekipe vuba muri mwaka sinzi nibatubwira n'ahandi bizobera abaye namwe muze mubaherekeze kugira ngo dusangire ivyo birori district ya Rugombo baturamutse amashyi menshi cyane Mugina district ya Mugina ari Mugina amashyi menshi cyane district ya Bukinanyana district ya Bukinanyana bashoboye gushika ngaha bahaguruke Bukinanyana nta n'umwe yashoboye gushika bari mu nzira bashiye mu kwizera murakoze cyane district y'Amabayi namwebwe muhagurukiye ubwira kandi rero twagira ngo tubamenyeshe bimwe mu bikorwa twimirije tuzokora namwe muri mwebwe muri ukwezi kwa gatatu mbere yuko shikira ibikorwa twimirije muri ukwezi gukorana na mwebwe sepe biraza gufata akanya babwire iby'umunsi mukuru ingene byagenze no byatanguye we bw'igihugu n'ingene byari bihimbarije amaze gushikiriza ariko nagenda babwire ko
muri igikorwa cyo mu kwezi kwa gatatu dufite igikorwa gikomeye cyane n'umumaro wa sport icyo twita assemblée nationale. Urwego rwa sport rero ruheza rugakorana ku rwego rw'igihugu kumva kugira evaluation no kuraba ibikorwa byimirije. Rero mbere muritegura hari abo rero tuzogera tujyanye muri icyo gikorwa kuva kwa 2022 gushaka kwa 2024 ukwezi turimo sikera cyane mu nzira. Abo rero muri district ya Bukinanyana igituma batangira itawe bariko barikazanura kuko tuzojana n'umushefu w'urupe w'umuhungu ava muri district ya Bukinanyana aho tuzoduga ibungere mu ntara Gitega. Hanyuma muri district ya Mabayi yatwakiriye kubera ko twabonye ko azi kwakira neza tuzojana n'umushefu yatwakiriye muri kino kibanza shefu wa district y'Ogari Mabayi tuzojana muri assemblée nationale hari Gitega ibungere abari kazanura nabo nyine barabona kaje kwakira neza abashyitsi. Hanyuma ubundi tuzojana ni muri district ya Buganda. District n'ubundi izogira umushefu w'urupe w'umwigeme azoserukira hariya ibungere muri assemblée nationale. Ibyo bice 30 rero muze marabisiga inyuma kuko nacari murabona ko userukira jari ko turi kumwe ngaha nicyo gituma rero mutoza marabisiga inyuma. Nkagira nti rero mwe murabyitegurira abo bantu tuzaba tutugana muri icyo gikorwa cy'iteka kandi gihambaye cyo kugira ngo dushobore gushyira hamwe ibikorwa bishobora kudufasha iterambere. Mu gusozera nagira ndabibutse ko turi muri sikuti na dara community. Ubu rero igisikuti cyaravuye ahandi muri bombe, cyaravuye ahandi mu isengero, cyaravuye muri sare turimo. Ubu igisikuti kiri mu kibanza ari nacyo gituma n'ikivugo cy'umwaka serparaza tubabwire dufatira cyane mu kibanza. Aho rero bagira ngo twibukanye utakoze bonne action muri iyi minsi muri ukwezi kwa kabiri kurangiye abayikazanura ku ngore yasamaye ariko tusubire inyuma dusubize amasima turabe ko twasohoka. Duhamagarirwa rero gukora igisikuti mu kibanza, gukora bya bikorwa byiza mu kibanza, bya bikorwa by'urukundo y'amabona action mu kibanza, gusigura amabarabara, kuja mu bikorwa by'utwigoro, kuvomera amazi abantu bikora bajya abantu bose mu kibanza kugira ngo bashobore gushimira intara y'umumaro wa sipoti kandi benshi bazoza kuko ibikorwa byiza babonye birangura umumaro wa sipoti. Mu ncamake rero kwari kubakengurukira no kubashyikiriza ibikorwa bimwe bimwe bigiye kuba ariko kandi tunakenguruka cyane ko abasipoti bo mu ntara ya Cibitoke mwama mwitanga uko bishoboka kose tugahagararira iragi rya budget twasigiwe kugira ngo twubake iyi si twihindure twigire nziza gusumba uko twayisanze. Lord.
kutujo reka ndabwirika bade nipowe n'umuhungu wa Saint-Pierre Smoothie bade nipowe yavukiye muri Angleterre uko yavutse yabuze ababaye cyane yabaye imfubyi amazina y'itandatu ubuzima bwiwe bwabaye akarondirondi avuka mu rwanda bice 2022 igihumbi kimwe amajana 857 azana umugore Olave itariki nk'izi yavukiye ko nyene 22 z'ukwezi kwa kabiri arasubira kandi ariko anajambore mu kugira ngo abasuti bose bazohurire hamwe mu gizi yose mu gihugu cyose uwo badepore bamaze kuba umusirikare yabanje kuba umunyeshuri aciye ubwenge cyane yarifuje kumesha amana ariko biranka ubwiganiza b'intambara uwo yamaze kubyiyumvira yaraciye amateka ajya kuba umusoda w'igihugu mukuru wa kabiri utwara yakoze amaze kugenda aratera iteka ababyeyi ararwanya icyo cya Angleterre arwana muri Afurika y'Epfo n'ababere ikibazo yahuye nacyo abasocamye bose barafashwe agira ikibazo kune batabara uwo badepora bacane mu kubasohorayo abana bikoze ko ashira udupira muri Amverope aradukina abaha abantu barutembereza kugira ashobora basoja biwe uwo badepora yashirije kugira ngo akume ngaho yagumye atera iteka mu bana mu kubigisha iby'ingwano zaje ko ziraba abashira umutima mu nda kugira ngo biruka mu mabarabara aguma yigisha gukundana atanga abana 24 abo bana bahiteka baramenya kwikundira igihugu cyabo reka mbere bateteka abandi gushika naho bavutse mu mwaka w'1999 barinjira mu muryango wa Sikuti ngo badepore rero yaba umuntu w'intwari cyane kugwaruka kwanga n'ibibazo by'intambara arabigisha kwigunga mu kubigisha kwigahunda imfubyi ariko abakanyamuneza akamwemwe urukundo no gutanga ibyo bavuze byose no kwitangira abantu n'ikora uwo muntu badepore rero ntiyabanye ngo ayagamasigara cyicaro yarifuje ko isi yose yotera imbere mu kwerekana abantu urukundo bafitaniye mu kwerekana ubwiza abantu bose bitangana arakora birashima muzikana aho yigishikira mu kigo Anyesi atanguza abakobwa icyo bijya mu bwide yitanga kiziganya akamwigisha gukundana kandi koze byose ntazo kidoha akamaro ng'amafaranga ariko azokore kugira ngo aronke icyo azoshungusha umugenzi wiwe bitanga kwiwe niko naje umuntu twagiye ngaha ku rukundo abana yigisha isi yose mbere yapfuye anarahira ati ikoze arazoba akoze ni ukwirengera mugenzi wiwe ariko ni ukwihanguka ka minsi yose ariko turise donasiyo quotidienne kandi abantu ibyo byose biranguye ufite akanyamuneza uriko uratwenga wiyegereje abagenzi inzira zawe nazo uzozirikana abantu bose ubu badepore rero yagumye yegera abana abigisha gukundana kuko ubuzima bwiwe yabaye mu intwari intwari mu makungu yose reka n'isi yose urigina thinking dead yorobene naje umunsi iradukoranije ngaha kubera urukundo yatwigishije akajya gutera intambwe mu kirenge ciwe ngo turaba isi zobigeze amagume tuyagumeko ariko twiye kuyavamwo gukunda abagenzi no kwigisha abandi bose urukundo kugira badepore ntazo kwigera apfa ahubwo azokwereka inzira abana bose ntibazoge mu mporera batazi
padiri Paul n'umugabo yaturaze byinshi ko twogerageza guhindura isi uko twayisanze tugahindura n'abantu uko twabasanze ukuvuga kwacu rero ni igikorwa cy'izina cyo guhindura aho ubaye reka nawe uzobashikira bose kugira uzogera amakuru meza n'umutima w'itatu abantu bose ubona ibadani kowe ariko nabo urabye n'abana batatu Teta Ida na Beti padiri kowe yatwishe ngo nziza isi yose mu minwe kutujukuru amashyi menshi cyane urabona n'umuntu atubwiye muri make abicishije muri poeme historique de Muguma School nabyumvise yagerageje kuvuga guhera mu ntango gushika tugeze uyu munsi bimwe byose twagiye turaca ku masonga we yabivuze byose narabirangije imana nimuhezagire utu byari bikora byarabasikurutu byarabagide kandi tubihorane iyo mesaje duhaye uyitungane hose arakoze karibu nyakubahwa sefu kugira ngo dushyikirize ibivugurura tumanyi kuri uyu munsi na cyane cyane ko byavuye hejuru nanjye mubishyire mu birungo akanyana kiwaje wena 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 ye wena 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 Tanganyika wena 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 ye wena 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 Tanganyika. Merci beaucoup. Allô, allô. Allô, allô. Atapa di sasa babuke atapa bi mumi sije mukora atapa bi kubita okuko okuguru atapa 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 bi atapa bi atapa bi atapa atapa bi atapa bi atapa bi atapa bi merci. Allô, allô. J'écoute. Allô, allô. J'écoute. Numva abanywa banyumva nabo bakanyumva mugabijya ntibanyumva. Allô, allô. J'écoute. Allô, allô. J'écoute. Aho sawa. Tire Kristo. Sikutujro. Nyakubahwa komanda wabatayo igira 21 nyakubahwa Jera wa Bankobu mfirikiye utunzi nubwo abasikuti baza ko buriyo nyakubahwa perezida w'komite regional ujejwe kugenzura ibikorwa by'umubare w'abasikuti mu ntara y'Ibitoki nabo bagendanye mukorana muri komite banyakubahwa bamambre ba ekipe regional ujejwe ibikorwa ari na mwebwe mwashoboye gutunganya uyu munsi na cyane cyane chef du département PJ programme DG eka mu basikuti ntitwabona dufise abashaje na jari mugabo ubwo bariyo akaba ari umumama haguruka baramutse ubu turaba ko byubahirizwa iyo
n'ujya mworosha nawe nyene ari muri ekipe regionale kandi akaba ajejwe abasikuti bakuze kuko twebwe mw'ishyirahamwe ry'abasikuti hariho abasikuti bakuze aribo twita abadirite hakabaho n'abasikuti. Abasikuti rero bo kuva ku myaka 12 gushika ku 23 nibo bakaba bakoze Fatema Peshe. Nyakubahwa waserukiye forumu regional, nyakubahwa coordinateur w'imihari muri Paroisse Mabaye, banyakubahwa bashefu de district nabo mukorana baragoye amakomite, banyakubahwa abavyeyi muri ngaha, eka namwe mwese basikuti mukoraniye ngaha, umwe wese mu cubahiro ciwe, tugire Kristo. Siko toujours? Siko toujours? Nitugire iterambere rirama mu muhari wacu eka mbere no mu kibano. Uyu munsi turamutse twigira isabukuru y'umuvunyi wacu Baden Powell ku nshuro igira 167 mu karere ka Cibitoke, Region Sud Cibitoke. Icivugo ngenderwako cy'uno mwaka mu Burundi ni umusikuti ategerezwa guterera kugira agire kazoza gakomeye mw'isi itunganye kandi iteye imbere. Abumva ikirimi vy'amukamazi canke canje n'indege sinzi twese twaje tubisanga aha bavuga ngo un futur durable, harmoniste et prospère. Uyu munsi rero utwibutsa ibintu vyinshi umuvunyi wacu yasize akoze kuri ino si, na cane cane ko yasize ashinze umuhari uhuza urwaruka rwose atakuvangura uravye ku moko, kukwemera kavantara eka n'urukoba kugira rumenye gutegura akazoza kabo no gukorera Imana, igihugu, no gufasha mugenzi wawe, tutibagiye gukurikiza itegeko rigenga umuhari w'abasikuti. Tumushimire rero ku cyiza nk'icyo yakoze. Mugize amashyi y'abasikuti apana amashyi y'abanyepolitiki. Imvura yaguye rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu rero. Nuko rero dukoraniye hano kugira ngo twigine, twibuke, twongere twiyumvire ku byo uyu muvunyi yakoze kugira ngo biheze bitwubake. Ni umwanya wo kwisuzuma nk'umusikuti w'ukuri icyo ariko arakora mu iterambere ry'umuhari wacu mu karere ka Cibitoke eka no mu kibano aho aherereye. Twazirikana ko hari ibikorwa byinshi by'akarorero yakoze, amajambo menshi meza yavuzwe n'umuvunyi wacu kandi atwubaka akanadukebura, wanashaka akaturemesha eka yaranaturaze ngo tugerageze gusiga isi gusumba uko twayisanze. Umwe wese rero aratumiriwe kugira icyo akoze mu ntumbero yo guteza imbere ikibano na burya igihugu gifise imbonoka zoza ko Uburundi buzoba ari igihugu cyifashe mu mwaka w'2060. Aho rero umusikuti wese aratumiriwe kugira icyo akoze ahereye mu kibano. Ntitworangiza tutababwiye uko akarere kacu kifashe. Ubu tugeze ku magurupe angana na 44. Two turakora dufise
amadistrikte dufise ni 6, tukaba dufise abaskuti bangana n'ibihumbi 4,956 abo n'abaskuti bamwe twababwira bari hagati y'imyaka 12 kugera ku 23. Tukaba dufise abaskuti bakuze bagera ku 371. Tuboneyeho akaryo ko kubamenyesha ko hariho ibikorwa bikomeye byo ku rwego rw'igihugu bitekanyije, aho icya mbere ari kwigenekerezo ya 14 kugera ku 17 Ntwarante ukwezi kwa gatatu umwaka w'2024, aho tuzoba twakiriye umunsi mukuru wahariwe abaskuti bo muri Afurika. Nabatera inkuru muri Afurika ishyirahamwe ry'abaskuti ryo ryonyene bamaze guha umunsi waryo, hakurya muzi ko abadamu bafise umunsi wabo, abagabo bamana iminsi yose none n'abaskuti rero muri Afurika niryo shyirahamwe ryonyene gifise umunsi waryo. Rero bizobera mu Burundi. Ikindi kizohuza abaskuti bo muri Afurika aricyo twita Jambore, kizoba mu kwezi k'umunani. Ibyo byose iyandikwa byaratanguye. Jambore abiyandikisha bizohera itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu. Tubafanye rero kugira ngo duserukire intara yacu. Mu kurangiza reka dushimire uwo wese afise icyo yaterereye mu bikorwa bitandukanye by'iterambere by'umuhari wacu mu karere ka Cibitoke. Twongera dukebura n'abo bose bashaka kudusubiza inyuma bakoresheje akarimi gasosa. Reka tubashimire rero mwebwe mwese mwaduteye iteka ryo kuba hamwe natwe, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, tutibagiye gushimira bimwe byimba mutima abo bose baduterereye kugira ngo dushobore gusangira n'abatishoboye, na cyane cyane abaskuti bakuze. Nibwo bwa mbere mubonye abaskuti bakuze mu ntara ya Cibitoke, mu karere ka Cibitoke yitabiriye iki gikorwa bagaterera. Vuba tuzobaha amaraporo nk'uko tumenyereye tubikora, muzobibona ingene zagenze. Imana rero ibasubiza aho bakuye. Noneho ngo umuskuti w'ukuri arangwa n'agakorwa keza ka minsi yose. Niharambe umuhari w'abaskuti ku isi yose, niharambe umuhari w'abaskuti mu Burundi, niharambe umuhari w'abaskuti mu karere ka Cibitoke. Murakoze. Yeah.
hanyuma isabwa akanya gatonya yongera kuri ijambo ry'umunsi mwateguriwe na regio rikaba rishyikirijwe na serve kandi ijambo mukwiye kwitwararika kugira ngo twiyubake akanya rero mfashe urabona abasuti n'abasuti by'ukuri bari dinamike mugabo nabonye ko kigetere nk'uko turabandi aricyo duhamagaye aricyo umuntu wafashe ndagomba ko vuba bazaba bafite n'ibimuri umwambaro w'iki w'icyatsi nk'uyu mwambari sibyo ndagomba tuvugane neza tuzokora ibiharuro hanyuma tugabure mu kabiri ubwo twese ndamwemereye igice kuvuga ni kuvuga nari mfise ishati imwe ariko mbonye ko ihumwe yibwiye kwigaburamo kabiri ni kuvuga mwebwe tuzovugana vuba iyi shati yonyine washobora kudushyira muri ipantaro nta kibazo hanyuma uzane igice ngize umwambaro ni muri w'ishati murakoze cyane ni icyo tugire kristo nagamushimire mucyatuza kuba muri twebanya karama gushima turabiririmba zuko nyene ngwarangabiye bayo kumutama rangabiye ngarangabiye bayo gusefa rangabiye ba nagabi musefu yangabiye yangabiye mimari mundanga arangabiye mimari mundanga irangabiye bayo mutama rangabiye ba hari ikindi kintu nifuje kugenda naberetse bwabo imbere yuko ndakibereka tumaze tuyigire abo batumire bahiye baritekeka kuko twagomba dutamba twirorera naho muri administration bafatiriwe kuri ibikorwa byinshi ubu batwigisha yuko tugira izina ry'abantu icyo gituma tegerezwa gukorana na administration wanashaka n'abarokoye amadini twashimire rero ndetse tukabatera akamo uze bibakundiye umwanya uze gutumbire na nyakubahwa tumushimire nibaza ko igihe twagiye hafi aho ruguru niho hari hejuru usanga ko yari ari yaduhaye amatanki twagize hariya tugira kampu ndetse veteye n'abandi yese ubu naho kandi leta y'urwanda akatubwira muri mugina mu kwezi k'umunani naho nyine tugeze kubera mugina mbona amatanki kandi harigezweho amatanki tubasha kuturirwa kugira ngo tubandanye ko turaba yuko guhindura isi gusumba uko twagize gute twayisanze sutujumu ariko rero mumuboneye ndabereke abo babo babiri muri gutse urabona ko bafite uruhara runiniya mu bijyanye n'umuhari ibabaye w'abasukuti ari nabo bawushikanye mu byo bajyanye mu mwongere bizaguruye na manchester na mikao kubera yuko tegetse umwanya watujyanye natwe twafite byinshi ngo tubarira ariko abasutsi bakaba tubajyana henshi nagomba tunyuze amaboko tubabwe benshi tubabwe benshi kandi kubera yuko bafashije baze n'ipowe umushyikana umutumwa kure tubashyuhirize Merci beaucoup, mubahwe abaturutse ibikombe cyane kugendera mu makana yanyu murakoze. Dieu Christou, scout toujours, scout toujours, burya mwenga hanize
muyahanize murambabarira nimwahava musanga mureze akajambo ndakunda gukoresha biriko biragomba kuza ngo mvuge ngo ingendanyi murakoze cyane ni bwa bumwe ama jewe ndaha nk'uwarose ubutumire bw'abasikuti ndi mu muhari w'ingendanyi akaba uje nserukira umuhari w'ingendanyi muri paruwasi yacu ya Mabayi nkaca nongera kandi nkaba umwe mu bagize komite mpuzabutumwa y'imihari n'imigwi aha ngaha nyene muri paruwasi yacu ya Mabayi. Ubwa mbere mpagurutse ngo nkenguruke cyane ibintu mbonye ngaha n'amajambo numvise nabaraheze kubesha ntabwo naziga ko ari byo mpava mbona cyangwa ko ariyo mpava numva ni irya mbere nitavye inama ikomeye cyane nk'iy'abasikuti wanashaka benshi nababonera kwikare ibikorwa byabo nabona mu kwiginagura hajya kwikare ahandi wasanga turi kumwe mugabo ataruhara runini umuhari wose ushobora kugira ngo ugire icyo werekanye. Reka rero mwenguruke cyane nkengurukire abasikuti ko ngaha muri paruwasi yacu ya Mabayi si ukubesha turi mu bumwe bukomeye cyane n'umuhari w'ingendanyi. Abasikuti n'umuhari w'ingendanyi turafitaniye ubumwe bwose mbere wanashaka n'abo dukorera ikare abasikuti bafite ikare arafatanye reka tubanze tumuha amashyi mu bumwe amashyi cyane murakoze cyane. Ubwo bumwe ndabuvuga kubera yuko abasikuti murazi barafite morale irenze cyane kw'indi ntari yose, ariko turi kwikare dutanguye kuba tworirimba bamwe bamwe ururirimbo bayagize umuhari wabo sintekeranya neza ibyo maze kubona abasikuti baratwubahiriza bakabanza bagahagarara tukabanza tugaheza urwo ruririmbo bakabona gusubira. tumwongera amashyi mu ayandi mashyi hariho n'ibikoresho bimwe bimwe twakehanije tukabegera twebwe tukehanije iki gikoresho ni ukuri bakiduhereza batiziganya n'umutima mwiza. Ni ubwo bumwe rero nagombye gukenguruka turi hagati y'ingendanyi n'abasikuti, nkasaba ko mbere haba hagati y'abasikuti n'iyindi mihari. Ikindi kintu cyiza cyane hangiye ku ruhande rwa mpuzabutumwa. Muri mpuzabutumwa reka ndabivuge mu myaka iheze nk'ibiri irenganye abasikuti twarabiyongera cyane rwose mu mwanya w'abana cyane. Inama zose zishoboka twararondera umusikuti tukamuhebura, ariko muri iyi myaka ibiri abasikuti bari mu ba mbere tubona rwose. yewe gaye twiyongera amashyi hari ibikorwa bimwe bimwe byari byararyamye mu butumwa bw'imihari n'imigwi nga muri paruwasi yacu bavyuye, harimo banahayo, harimo ba Kariste mu Bitare n'abandi ntibimwe ndondagura kubera yuko umwana w'abasikuti niyo wa mbere ufite imisore. Burya mu ngendanyi uzosanga nibateka abagendanyi 500 abahungu tuzotora 50 usanga ari abigeme gusa. Muri sikuti naho ubona imisore ntabona. Muri uyu mwaka rero mu by'ukuri abasikuti turabakengurukira cyane ku ngufu bavyukanye ingene bariko barakora mu mihari n'imigwi ngaha muri paruwasi
yacu y'amabanki. Ibikorwa mu minsi mikuru bijanye n'umutekano barabikora batizigana kandi bakora banyakuntunga ntibigera basaba agahembo. amashibaga navuga ati gushima kandi n'abatera intege umuvuduko mufise ko mu kubaka intare n'imigwi nta muri paruwasi y'amabayi yacu mushishikare muyigumeko, mushishikare muyigumeko, dukorere mu bumwe nk'uko byatanguye. Hama ni gatoyi gusa nokebura, hari ibikorwa bimwe bimwe twasiputi n'amabayi bikunda kugorana kubera iyo bateguye ibikorwa kenshi urakunda gusanga bagenda direkte no kuba saseredoti. Wanashaka n'ejo abo twari kumwe barabonye ko umusaseredoti yambajije ngo ibi bintu by'abasiputi murabizi? Bagenda ku musaseredoti bakibagira kubwira komite mpuzabutumwa, kuko niyo tuba duhari ivyo mwakoze byose baratelefona bakatubaza ko twoba tubizi. Tumaze kuba tuvuze ngo tubizi rero murumva yuko ntibabakirana igishika nk'uko bari kubakira tuvuze yuko tubizi. Ako n'akantu nabavunira akagohe mu kumenyesha mukibuka ko na komite mpuzabutumwa cane ifise uruhara rukomeye. Ama kandi ikindi mu bikorwa by'abasikuti mugategekanya mukashira mu rwandiko mukamenyesha urutonde rw'ibikorwa n'amanama byose muzokora muri uyu mwaka muri paruwasi. Mumaze kuba mwavyanditse biroroha, ivyo mwanditse n'ikete mubisaba bakagomba kuvyanka muca mubabwira tugenda murabe muri rya kete twandika kw'itariki y'iyi igihari, baca bavyibuka rero. Sinovuga menshi, nababwiye ko ari gukenguruka. Muri uko gukenguruka rero ndashimye cane n'ikicaro mwaduhaye, nkakenguruka n'ivyo mwahaduhereye, ariko kandi nagumye mbona abakevi mu kuva iyo hirya nta n'umwe yavuye yashavuye, bose baza banezerewe. Aca mbona yuko imibindi icyuzuye, barasingira bongere baturabire kandi tuyicuvye maze tubandanye duterame igisigaye tugire Kristo. Abaskuti n'abantu bakiri bato azore turajya bose bakiri bato batanga kukijambo yavuze yuko abaskuti bamaze gusohora abasirikare benshi kandi n'ubu turacabakeneye bakeneye abazosubirira azosubirira kane gataha. Rero mubandanye informasiyo yafasha yatuma umuntu akora ikintu kwiyumvamo bari kuri informasiyo rero bizoroha nego ni umuziki waratama. Rero ndabamagarire n'ubuda muri bitaba kamo kama twateye umusirikare kuko bibaza gucuruza igihugu kiyesi aho muri bose muteka gucungera igihugu bapromese mugira muri akaje gukorera Imana gukorera igihugu wikorera rero mu mpande zose
uri hose ukagerera gukora igihugu twebwe atacyo mudufashije ariko turashobora ahantu bambutse bikora aho ubaye kw'ikivugo cy'umwaka bari gukorera mu mibano cyane cyane aho ubaye ukaraba yuko hameze neza icyiciro gikara kubona ababuze ibikorwa rusange rero nijemo n'akandi kantu k'umutekano rero umusirikare urabona umuntu wese ari umutekano uko dukora turafise ibikoresho dukoresha twarabiriwe mwebwe namwe muba mushaka ibana ibyo mukora byose mubikorera mu bana rero nta muntu bihomba umutekano uri ngaha mubona kandi murabasha kuruki ibyo kuruki sebe bigufashanya hanyuma nta majambo menshi novuga gushima icaro yakoze gendano bashimye batenguruka mwatwakiri bandanye bakoze ngo akayaga kudutungira harimo magana bandanye mushishikara duhereza twirage shira hamwe uko twamye hanyuma umunyamuhari ntawe nyamwigendako batembeye akazakungu kwega ahandi urubano ritunganije hama nawe ukamenya icyo uhindura n'icyo wirukiza ukamenya uko wigenza wigeranya yavuze utuntu utagera neza ukaguhindura hanyuma hanyuma yakoze ikintu nako kagarukako cyane urubanza ubwiye patiri wagaragaza kubaza mu nama mpuzabihari mpuzabutumwa z'ababizi kirwanya nabi ikintu cya komunikasiyo byose bizimana komunikasiyo hanyuma rero umutashi muzakegurukira mwese bari ngaha mwatwizeye muratumira urubanza bashimiye abakirabwibutsa twari kwitoki amaze zino arashimye cyane kubaho birakengurutse ubundi umuntu arakengurutse kandi dusubiye kandi nawe yatugoye unatora ko twakerewe imana ahezaniye ubandanye ubutumwa neza n'abantu bajya muhari yiyemereye ko n'imana n'igihugu kugira ngo twese tubandanye tujyana mu ntumbero wiyemeje umwe wese mu ruhande rwiwe wese afite neza mu kama n'imbere y'igihugu barashishikara rero twikora neza imana ahezaniye tutujuru turabashimiye cyane rero ku kuntu mwama muri ko muradukurikirana tuzoba dusubira mu bindi biganiro byacu byo hanyuma